Dasubiye kubaramutsa ndabaha ikaze mwese mudukurikira ku rubuga rwa televiziyo Renaissance rinisango ry'amakuru mu Kirundi, amakuru mushobora no gusanga kuri YouTube ya televiziyo Renaissance. Naho leta y'u Burundi bandanya guhakana ibiri mu cegeranyo c'abahinga ba ONU, umugwi wa ONU ujejwe agateka kazina muntu warerekanye uruhora rwa leta y'u Burundi mu kudashaka ko agahengwe kaboneka mu Burundi. Hakaba hari ku munsi w'ejo wa kabiri kwisango rya 39 ryabo bahinga ba ONU igihe berekana ugo ruhara rwa leta y'u Burundi. Ku basanze baharanira agateka kazina muntu mu Burundi, umushingwamanza Janvier Bigirimana avuga yuko bishimishije kubona abo bahinga ba ONU barashoboye kwereka leta y'u Burundi uruhara rwayo kugira ngo agahengwe ntikagaruke mu Burundi. Kurikira Janvier Bigirimana agasaba nuko kandi hofatwa ibihano kugira ngo leta y'u Burundi igondozwe yubahiriza agateka kazina muntu. Tukaba twatangaye kumva leta y'u Burundi muri Conseil des droits de l'homme mugabe ikaba idashobora kubahiriza ingingo zafashwe n'iyo Conseil des droits de l'homme, bikerekana yuko leta y'u Burundi itinya ikintu cyose kiza cerekana amabi kirakora, kuko yo nyene no munsi yasanze abo bahinga bari bagiye gutohoza bari gukora igikorwa gisa n'icaya commission d'enquête igeze kuri raporo yayo igira kabiri, bikumvikana no munsi rero yuko leta y'u Burundi iri kirashagwoba yabuze aho ikwigwa mu makungu, kuko ivyo bavuga ngo bakeneye kugumana ubwigenge bwabo babibukije no munsi yuko ubwigenge bwabo budasigura yuko bateza kubandanya bahunyanga agateka kazina muntu, bikagaragara yuko nubwo bemeye yuko bashobora kugira utwigoro ari ibihendwa abana, kuko turazi yuko kenshi ivyo bavuga n'ivyo bakora bitandukanye muri bijanye no guhunyanga agateka kazina muntu. Tukaba twashimye yuko ibihugu vyinshi vyatana kimwe cashikiye Burundi muri iyo ngendo. Igishobora kukorwa nk'uko cegera c'usanzwe arongoye mugwi ujejwe ivy'agateka kazina muntu muri ONU ho komisariya aux droits de l'homme yavuze yuko hari inzira zitatu zishoboka. Icambere nuko bariko barayisaba yuko yosubira kwemera gukorana n'urwego rwa Nations Unies rujejwe ivy'agateka kazina muntu rugasubira gukorera mu Burundi, hakaba hariho amasezerano ariko arategurwa. Ica kabiri hari abo bahinga bashobora gusubira gusaba amaviza bakaja gukorera mu Burundi. Ica gatatu hariho commission d'enquête ikirakora mu Burundi bashobora kwemera bagakorana. Vyanse bisa nk'uko bazoheza bakabakura ko amaboko, naje bituma hariho n'ibihugu vyasavye yuko uko bigenda kose sentare mpuzamakungu n'abandi bose bashobora kugira ico bakoze kugira ngo bakingire abarundi botezwa kumera amagabo bagakora ibitegezwa, kuko uno munsi biboneka ko leta y'u Burundi itagira gushaka bimwe bita mauvaise foi. Iruhande yaho ibujumbura mu Kigobe hariko haraba inama yahuje abashingamateka n'abakenguzamateka, aho bari batumye ko abashikiranganje batatu uw'ubutungane uw'intwaro yo hagati mu gihugu hamwe n'uwagateka kazina muntu ngo bisigure kubijanye n'ico cegeranyo cakozwe n'abahinga ba ONU. Ariko rero naho benshi mu begamiye ubutegetsi bahakana ibiri muri ico cegeranyo, bamwe baremeje yuko n'uyu munsi abantu bakinyuruzwa mu Burundi. Uwo ni nk'umushingamateka Bancejyanino Fabien ava mu mugambwe Iprona wegamiye ubutegetsi. Mu Burundi n'ukuri nibo abantu bacazimira, icahindutse gusa ntitubona ibiziga. Ego muvyibukira fapasi nibugenda naharabuze umuntu ntawuzi abamutwaye, abo rigenda vyongereza ico gitigiri c'abaca bazimira. Abahunga abatambunere bagiye ntibagarutse, ntawuzira umutifu y'abajanye, none ko subumuganye nuko maguma biyongeye. Nagira rero mvuge ndi jewe ico mbona bogerageza abashikiranganje mukabatekera impanuro ikwiye, bakaraba ingene bakoresha yamvugo y'abarundi ya diplomasi. Abo bantu mukabasaba bakaza bagira agete ngaha mukabugururira, kuko uko mwugara niko bizogora. Ihe ntangururira nyakwa mushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, urazi neza yuko muri commune Gihanga haheze imisi 32 hari couvre-feu atawucaruka kuva saa 2 bakubitwa bacibwa amande batajya no mu kitansi yose abanyagihugu. Ivyo si ibintu biteye isoni, mwari mubizi. None wumva Gihanga boca bavuga bati kabari. Hanyuma nyakwa mushikiranganje ubutungane twarayivuganye kenshi, arazi ko hari abantu
batsinze imanza bejejwe barenga amajana mu mpimba basekure kugwa na procureur arazi ko hariho abamaze iminyororo batareko je nibaza yuko igeze ko atubwira igihe kimwe ko ngo aho hejuru batavuga atahazi nukuri banye n'icubahiro umukuru w'inama nshingamateka n'umukuru w'inama nkenguzamateka muraraba yarore y'izo nzego zibiri yo gufasha leta hari ikibazo mugabo iko biri kose ibiri mu gihugu biraturaba twese ivyo kuja muri referendum twabonye ngene vyagenze n'ubu hari abantu bagifunzwe karatana kino bagirizwa ku bwinshi kubera ko batemeye kuvuga ngo yego bo babona ko bavuga oya iyo si demokarasi nagira rero ndangize mvuga nti nyakuba mukuru n'amashingamateka tuva mu komini imwe ndabasaye muzo mubona muri no minsi ndabwire bishasha ntovugira ngaha byo muri komine Mpanda by'abantu bazimanganye by'abantu bishwe hanyuma muzorabe umutima utora duhere ku ntara y'iwacu. Ariko rero mu nyuma y'umushingamateka Bancijanino Fabien umushikiranganje w'intwaro yo hagati Pascal barandagiye akaba yaragaragaje kwerekana yuko ivyo ariko aravuga atafatiro bifise mu gushaka misi yose kuvuga yuko ibiri muri ico cegeranyo atafatiro bifise kwirikira Pascal barandagiye. Ntango umuco ko byashikirijwe na honorable Fabien by'ukuri je novuga gatoyi ko yadometse nivyo ko ntavuka ibubanza mugabo amakuru igihanga narayumvise kumbure banyakubahwa mushaka kwa mubizi no kundusha imvukira zo muri bubanza igihanga abantu bagwanye ibyajeje intwaro batubwiye baraduhaye ransanye abantu baragwanye kandi kugwana muri Burundi no mu bindi bihugu ahantu abantu bajya bagahaga bahimvye haraho bagwana ivyo n'ibintu bisanzwe bishika baragwanye rero si ibintu umuntu uvuga ngo ajeje intwaro bararekeranye barakurikiranye abasinze barabashira no kuri bamwe imyanyamabi barabafata mugabo no munsi naho uva mu gihanga biracika je ndahazi uretse ibyo ajeje intwaro bambwiye ndahagenda ndarahari imirima ndahazi mbere jewe nuno munsi binkundiye nibugoroba ntagiyeyo kugira ndabiyo couvre-feu mu bisanzwe definition murayizi 12 zigeze umuntu acaja mu nzu je ndifuza ko honorable Fabien twahahurira ku mugoroba ndabe ko abantu bariko baragenda saa 12 ivyo bintu sivyo na gatoyi nukuri sivyo ndabibeshuje ngaha kubijanye n'abatamburinere iki kibazo c'abatamburinere bagiye bakanikira iburaya kirimwo ibinyegezwa byinshi ariko kubita impunzu no munsi by'ukuri no gushikuza cyane kutamenya icari cy'impunzi. Nayo mushikiranganje w'ubutungane we Emerantine Kanyana yarerekanye agashavu afitiye umushingamateka Fabien Bancijanino mu gutangura no kumutera ubwoba ko ubutungane bushobora kumukurikirana mu gihe ariko aremeza ko abantu bakinyuruzwa mu Burundi akamagiriza kuvuga ivyo adafitiye ivyemezo mu gihe Bancijanino we yabivuze yerekana ibimenyetso kurikira umushikiranganje Emerantine Kanyana. Biratesha umutwe gutesha umwanya ngo duhora kwikorera ibikorwa by'iterambere ngo turiko turumviriza ivyo ariko baravuga ubushingamateka Fabien Bancijanino nawe ati arukuri ntakigenda baranyuzwa abantu barayitwa gusa ikintu kibona ibibyimba n'ikibona ibiki ukuri rero nagomba kumusaba yuko kuko iyo umuntu avuga ibintu bitari verifiye aza tubabarire tuzosaba umukuru w'inama nshingamateka azogeregezaho umukuru w'inama nshingamateka yuko abantu bashikiriza ibintu nk'ivyo by'umutima w'igihugu kuba procedure yo kugira abashikiriza ubutungane batange amakuru bumvise umuntu ariko aravuga abantu banyuzwa murumva ko icy'umutima kandi abandi baravuga bati umutekano harabaye akarusho kadasanzwe. Kuri iryo hamagagwa ry'abashikiranganje batatu wahoze mu nama nshingamateka Deon Shimirimana avuga ko bitumvikana namba mu gihe umushikiranganje atumwa ko
bashaka kumubaza ibijanye n'ubushikiranganji arongoye. Deo Nshimirimana akabona ko ari umukino wa leta y'u Burundi iriko irafashanya n'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Kurikira Deo Nshimirimana. Jewe nibaza yuko uko inama nshingamateka ikora mu bisanzwe iramutse ihamagaza umushikiranganje ibishaka kumubaza ibijanye n'ibikorwa by'ubushikiranganje ajejwe. Kuba rero harabaye cegeranyo bagaca bahamagarwa mu nama nshingamateka ni ibintu bitumvikana, kiretse niba bashaka kubabwira bati wa mugambi wo kwica twahaye leta yishinze wo buri kukogwa gute neza cankwe nabi. Kubwanje nibaza yuko n'ukuntu bariko baragerageza baciye mu buryo bwose kweza umukuru w'igihugu mugabo ntibikunda. Uko inama nshingamateka rekora nako babwiye umushikiranganje atumwako kugira yisigure ku bikorwa bijanye n'ubushikiranganje ajejwe. Ni kimwe mu bikorwa abashingamateka bajejwe gucungera ibikorwa leta yiyemeje ko biriko birashigwa mu ngiro hamwe no gutora amategeko. Ivyo rero ko haba haje icegeranyo kivuye mu nama mpuzamakungu yawe bagaca baja kuciga mu nama nshingamateka nta na hamwe mbona biri kiretse mbere se vyari kuba vyiza batuma ko umukuru w'igihugu agafuma arungika umuserukira mugabo hasi tumwe ko umukuru kuko icegeranyo kirasigura neza yuko Nkurunziza Petero Nkurunziza yitwa ko ari umukuru w'igihugu Burundi ariwe ari kwisonga mu bakokeza no mu batuma abica abanyagihugu, kandi biragaragara kuko n'ababikora bari mu nzego zijejwe umutekano, abandi nabo ni ya migwi iterabwoba, ni wa mugwi iterabwoba yashinga aho akazi utajejwe witwa imbonerakure. Murumva rero yuko ko umuvugizi avuga ibi hanyuma bakaja mu nama nshingamateka na nkenguzamateka ni hamwe nyene umuntu umupfumu yafanywe n'umuntu akatakwa atagira akubita hirya agakubita hino kugira ngo arabe yuko yo kwisigura. Naho bundi ivyabaye vyarabaye, icegeranyo carasohotse, bajya abantu uyu munsi kubona umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu asohora ikete avuga yuko batifuza ko bahonyera ku butaka bw'u Burundi. Nashaka nabamenyeshe yuko ntibigeze bemererwa kuva umugwi wagashingwa, ntibigeze bemererwa guhonyora mu Burundi, ntaho bahonyoye. None iryo kete umva risohoreye iki? Imwe vyo gutuma umutwe niko no bivuga. Deo Nshimirimana kandi agatangazwa n'amajambo yashikirijwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu aho avuga ko atamuntu n'umwe afise ivyemezo vyerekana ko Petero Nkurunziza ari we afatiye mbere mu guhungabanya agateka kazina muntu. Uwo yahoze ari mu nama nshingamateka y'u Burundi akagaruka ku majambo Petero Nkurunziza nyene ubwiwe yakoresheje mu kuvuga ko abo badasanga ivyumviro vya politike ari imbwa zisara akabita bamujeri. Ubu akaba yaraherutse no kuvuga ko abatemera yuko ibwirizwa shingiro rihinduka abaha urupapuro rw'inzira rubashikana mu ijuru bisigura kubica n'ubunyene. Deo Nshimirimana musigurira gute ko batora hirya no hino ku misozi, mu nzuzi, mu binogo rusangi ibiziga by'abantu bishwe kandi bakishwa n'inzego z'igihugu harimo igipolisi n'imbonerakure, hanyuma umukuru w'igihugu ntagira icyo avuga agahora? Ivyo busigura gute? Nko kubijanye n'umugambwe jewe nitwa yuko ndi umunyamabanga nshingwabikorwa, turafise abantu bishwe mu 2015 mu mishuhira y'ibintu. Umukuru w'umugambwe wacu Zed Feruze yarishwe, kabakamizwe n'ingoma. Umuvugizi w'umugambwe Gahungu Patrice yarishwe, kabakamizwe n'ingoma. Ejo bundi habarugira Leopold yitwa ko nagize uruhara runini mu muryango wa Nkurunziza, yarafashwe ku murango riva afatwa n'abantu bambaye impuzu z'igipolisi. Bagize baracabaza umuvugizi w'igipolisi arahakana ko ivyo bintu atavyazi, kandi n'umutamukanyi we yafashwe bari kumwe abona baritwara no kwitwara mugagushika uyu munsi vyabaye akamizwe n'ingoma. Aha rero uca wibaza uti mbega abo bantu bavuga yuko mukuru w'igihugu bamubeshera bitwaje iki? Abantu baba baticwa, abantu baba batanyuruzwa, abantu baba badafungwa, abantu baba badahunga. Ivyo byose bigaragaza yuko
birahari baravyemera ko vyakozwe mugabo gushika uwo munsi bene gusigura icatumye bikorwa birabaje ko no babikoze ariho agacaba ikibazo mbega ninde yovugira nde niho hari ikibazo nico gituma ubona baguma basya batambaye bashaka kuvugira umukuru w'igihugu kandi bidakunda mu bindi bihugu demokrasi yateye imbere mu bindi bihugu bitaho agateka kazina umuntu naho yoba umwe akicigwa muri cendajuru inzego za leta zirakorana zikiruka zigakora kugira zimenye uwamwishe n'icamwishe n'icazira hanyuma bene gukora ico caha bagafatwa bagahanwa mugabo mu Burundi abantu baricwa ikivunga ibiziga bigatorwa mu biyaga mu nzuzi ku misozi mu binogo rusangi ariko leta ikinumirira vyumvikane ko leta ibifise mu ruhara none mu kintu ntibavuga yuko umukuru w'abatwara abica n'abakozi ba leta ya nkuru nziza vyumvikane yuko nkuru nziza ari wabatuma kuko yatabanatuma yobatesheje n'imiburibure agahoza ababuze nta nakimwe akora muri ivyo kuri we rero bariko bakora umugambi wa leta wenyene muribuka avuga ibijanye na mujeri iyo umukuru w'igihugu rero amaze gufata umugwi w'abantu ajeje kuyobora akabita ba mujeri murumva yuko abafise intumbero iyo umukuru w'igihugu imbere y'ishengero ry'abantu avuze yuko abatazoje inyuma yiwe azobaha visa yo kuja mu ijuru nukuvuga bazokwicwa vyumvikane ko ari umugambi wiwe ivyo vyose naho ujya muvugizi wa leta yameze nkuvuga ngo nimuvuge ikintu na kimwe bo mukuru w'igihugu yo baravuze kigaragaza yuko ari we ari nyuma y'ubwo bwicanyi biruzuye ivyo byo kunwika abantu mu ijuru ivyo byo kwita abantu ba mujeri no kuvuga imbwa zisara zo kwica vyumvikane yuko ntako atagira kugira ngo yereke isi n'amakungu Burundi n'amakungu yuko ibikorera ko mu Burundi ari programme yiwe yateguwe muribuka no muri kahise za safisha zande abantu baheba bagatanga n'amazina y'ibikorwa vyimirije gukorwa urumva ko ari umugambo hanitse cyane arafise ibiro bitegura utwo tuntu nino ngaha duce turangiriza amakuru twateguye kubashikiriza tukaba tubishimiye mwese mwafashe umwanya wo kudukurikira tukaba tuzosubira ku isango rizokurikira